igikoko bita ikinyogote. Ikinyogote nkuko musanzwe mukizi ni ikintu kigira imyampi, kandi imyampi y'ikinyogote burya ngo ni umuti. Rero ikinyogote ubundi imyampi yacu nibo basirikare bacu. Ni kuvuga ngo hagize ikinyagaza gitera umwami, hagize ikindi gitera umwami. Kuvuga ngo karagiteriza z'ikinyogote ni ugusogota, no kwica, no kurandura, no kukomeretsa, eka mbese nibyo gutera ibikomere gusa. Ubwo rero hari abantu mu buzima usanga ufise mu buzima bameze nk'abana kujya kwikinyogote amajambo gusa turira y'umwotsi abana akubwiye ijambo rigusogota ku buryo ukumva ati bana ubuzima kabisa burahagaze. Burya ikinyogote nuko ikinyogote burya mu buzima ni kurinda abantu bameze nk'ikinyogote, ikurinda ikinyogote mu buzima. Imana ikurinda ikinyogote, Imana iguha abantu b'ingenzi vraiment, ikurinda ikinyogote nimwagendana kizogutera umwami, kuko nkizomenya kuko ikinyogote nikimenya ngo umugenzi araje canke umwasa araje gipfa kumva gakakaje gusa kiba cateye umwami, cyumva kiba cateye umwami. Ni kuvuga niwagendana n'ikinyogote kizokuvuga, ikinyogote kizogukomeretsa, ikinyogote kizogutsitaza, ikinyogote kizokwandarika, ikinyogote kizogutandukanya n'abantu. Ikinyogote nizokora giteza ikinyogote. Rero ni Imana yabigukunda, ni ukuri ikurinda ibinyogote.